yose igice cya mbere turaza kuvuga ibyagenze neza kuko tubwiye turi abantu turi ngijya kubyo twoja ngaho tuvuge utunenge gusa hari ibintu bikameme byagenze neza muri kijya gitiramo igice cya kabiri turaza kuvuga utunenge twabaye ko nta vyera de tunenge igice cya gatatu turaza guca ku ba star je na turukanije batudekoneye abastari badekonye abastari batwambitse nuvuga ati bakwiye kwiyubura abasani bakwiye kuja koga ku mashuha bakwiye kwiyubura bakwiye kwiyambika kande gatamana sinzi ko ari abajournaliste bazobambika gatamana sinzi ko ari bo bazokwiyambika gatamana sinzi ngo ni bande bazogaruzwa kuri top peut-être rero kubera ko kurikiranira time turaza kumfasha abantu ba star kandi aza kuvuga n'impamvu ndiko ndabavuga umusore wa mbere jewe yanteye ikibazo ndibaza ati kubera iki abafana umenga ni bariko baramutahura kandi ari umustar mwiza show rero ngire yaheze Idrizi show yaheze sat bataje kuri stage no kuri narabishimye narashimye cyane kubona sat bataje kuri stage kuko ndiko ndaraba ifoto Satsubi ari kuri stage abapolisi bakishabaza bakabimuzimirako kuko abapolisi bace baduga bambwiye ati sayini rageze Isaac TV ndabaramukije bakunzi ba Isaac TV tutarinze kurandira turazi ibyo mwese mukeneye kumva turazi ko ivyo story igezweho turazi ico mushaka kumenya turazi ico mushaka kumva twarabemereye yuko tuzobabwira tuzokora analyse ku bitaramo biriko birakugwa muri no sama kandi tuzovyanaliza cyane vraiment mu buhinga buhanitse tuvyinjiremwo mu mizi indani kugira abantu benshi mumenye ivyari vyo kandi ano analyse abari mu bice abarimwo ibice bibiri igice ca mbere tuzikora kugira bagira bategura ibiteramo bifata umwanya bicare bumviriza analyse nkaya bamenya ati okay aha twarahakoreye agakosa tuzokosora ikindi gihe aha bimeze uko ico ni cyambere cya kabiri nta nzigo ibirimo n'aba artiste bavyumvise nta nzigo ibiri muri ibi bintu babantu rero bumviriza ikiganiro bakatangura kwigirisha bakivyimbya bakishavuza bagatangura kubishiramo inzigo bakabishiramo amabifu mana ise nijoro niwe bishiramo inzigo wewe ahuri ukumva ko Isaac TV mwaramvuze nabi mwaragize turamaze guca muri izo challenge nyinshi ukumva umustar araje harigumuye ya televiziyo je yabimponda iguponda mu biki twe nta muntu duponda nta muntu tuba tuko turabwizanya ukuri kugira ari amakosa akosogwe kandi tuba tuko turagufasha kuko ikintu ngimo momenya ikintu cishe umuziki wacu kuva kera twamye turi muri vya urashoboye amata ariko tuba dukeneye gukosorana isi yose irakenera critics muri politique mu gisata cya politique harakenerwa critics mu gisata cy'imyidagaduro harakenerwa critics ziya rero zirafise ikintu kinini zifasha ujya mu naciyo bwenge kuko urumva burya critique ucumenya okay ikintu naho no kivuguruza hari ukuri kurimwo ndagishobora gukosora sibe dabaruhishe rero kana mwakire Idrizi bimeze gute neza bwana maneko amakuru y'imizi meze neza maneko rero gasigaye tinya ngo kwiteranyanga n'abantu yasigo tinya kwitera no kwitera ibiki urazi ko Idrizi atagiye kuri Dunda na BUJA FM we wagiye wabaye wari uryamye wari ugwaye wari cyangwa wafatiriwe madame yari yagufasha ati tekana shere ni bantumiye narabagiye bose hajya baratumiwe haratumi nero bagasora afishe we cujejwe ni washaka nshike ku muryango baca bambwira ngo rihanwe babeshere baru ntukababeshere nta gitaramo na kimwe maneko yose bigwa ku muryango natwe nibaze baradutumira none se nurishaka bagutumire gute afishe isohotse icujejwe n'ugenda kurondera amakuru habwo uzogwane n'ujya kuzibiye ku muryango cyo tumusire kwa rubanda ariko igiteramo cyose cya entertainment imyidagaduro Isaac TV teza kubirimo oya unzibiye ku muryango urumva yene ubushaka bwa serera urukarisha gomo okay by the way Idrizi nenda gukumbuye bro ndagukumbuye vraiment utuanalyse twawe utujambo twawe hari umuntu ambwira ati jewe Isaac je ndakunda muri kumwe na Idrizi afite tujambo muvuga bikaryoha so harona barigerageza mbona hari n'abariko baravyigana ngere dukora analyse mbona hari n'abavyigana ariko mbo bakagerageza abarundi kandi courage hari abo vyanka kabisa ukabona ati umuntu akatutesha umwanya ariko ntacyo bitwaye
ni vyiza kuri urakora ikintu abandi bakigana birerekana ko biri mu nzira nziza sivyo bwana Drizzy babimeze neza nyine turashimye abakunzi bayiza vraiment analyse barazikurikirana cyane analyse baraziraba urabona ko ibiganiro dukora we Drizzy urabona ko biba rega tubabwira ibintu nyene bataba biteze ko bokumva baba bakeneye voilà version rero dudana BUJA FM kwanza by the way reka mpere muri congratulation kuba keza ni gitiramo cyategeza kuza kiraba ku mwaka ariko hari igihe kitaba hari igihe ni edition ya kabiri yari ibaye gasho kumvo zuko sinzi ibyo biteramo biratwara amahera menshi biratwara budget nini kandi bisaba kwitegura ariko kandi je nibaza ko mbega ubu hari haheze imyaka ingahe kitaba 17 urumva bakiri kubose bavuga ati twari twatangure kuririmba nanje tunatu twaragiye mu bandi kuraba show so nibuka ko iradio BUJA 2017 BUJA FM yari maze imyaka inga 3 itanguye voilà reka rero tuje mu midi ico gitiramo benshi barakeneye kumenya ibyabaye le 20 hirya ejo hari hirya ejo hari ejo ntumbaze ni aho abantu benshi bari kubarimvira ati ibintu two turumva muri social media nibiki urumva abantu benshi bararonka umuco ukwiye ku bintu vyagiye biraba rero ino analyse yacu tugira tuyigabure mu bice bine twihuse igice ca mbere turaza kuvuga ibyagenze neza kuko tubwiye vraiment turi abantu turingyaje ku byo twoja ngaho tuvuge tunenge gusa hari ibintu bikameme vyagenze neza muri kijya gitiramo igice ca kabiri turaza kuvuga utunenge twabaye ko nta vyera de tunenge turaza kuducako tumenye tunenge tumwe twagiye turaba muri kijya gitiramo n'icyateye utwo tunenge igice cya gatatu turaza guca ku bastar je naterukanyije batudekoneye abastar badekonye abastar batwambitse nuvuga ati bakwiye kwiyubura kuja koga amashuha niwe wagiyeyo je niho narindi kandi umwanya munini ujya je nagiyeyo namaze kurungikana amantene yanje hari ariyo ariko arampereza amakuru eba Drizzy hari abastare bakeneye koga ku mashuha muranumva amashuha ngo afise imyako wo ku mashuha agenda umuntu afise imyako oya abagwaye bagiye kwivura migongo ari mikoshi canke barakuroza oya kumashuha agenda abantu bagwaye n'amaguru vy'amaguru agenda koga amashuha niki ariko nshatse kuvuga impamvu navuze ku mashuha nuko navuze ati umuntu akomeye kagenda koga amashuha bamwe bavuga ati abagiye kwikura nyene imikoshi vy'uko ravuga turikuyemo abatama papa babavye bagiye kwivura nyene ariko izindi ngwara ugenda kwa muganga ariko no kwa muganga ari giye bakubwira ati genda cha ku mashuha woge urumva ari giye bakwandikira amashuha turaza guca rero kubara abo bastare bakiye kuja koga amashuha cyagese boge baje koga ndahangwa na Tanganyika biyubure bavyita kwiyubura turaza guca no mu bastare badutangaje cyane bisigura badukoreye ibintu vraiment tutari twiteze yuko bokora kuntangaza bantangajije gatwikangisha kuvuga ni n'abastare bakoze ibintu vyiza ku rugero utari witeze ko bobikora ugiranije ni yakije gitaramwe cyari giteguwa ariko kandi aza guca ku bastare bambaye neza kuruta abandi kandi ndagakunda vraiment ifo duce ku bastare bakubise nyine style uvuga ati abaje mari biteguye vraiment mana ari umuntu uraba kuri hari umuntu uraba ati vraiment usa n'umusani hari undi uraba ati shawe shaka ubihebe vraiment ibintu byo kwambara neza umenga birakubihira urumva ariko kandi turaza rero guca ku tuntu nutundi aho icyateye ibibazo byose muko murumva no munsi bifesi gushwana na Gaeli hariko rero kugwana na mipro ahubwo je beef sinza hane zogarukira hatange ko bintu bituntu tomatiku haratanga udutiku mu ba journaliste n'abasana nta beef none wibagiye ko amipro ari nabazoba ari mu MC kwa Natasha kandi rero azoba ana beef sinazoba ari Kiriku n'abandi bose ba Daboje ni wazo bari
uti rero byagenze gute dutangure reka duhere ku byagenze neza Adrisi turakora umwanya fast duhere byagenze neza abakunzi ba Isaac TV mu vyumve icambere je nakunze ikintu cyiswe ndiko ndavuga byagenze neza cyane kuvuga ati ni ku gatwe kacu twe nka Isaac TV ni analyse yacu nyine twibona icambere je nakunze cyane stage nakunze stage emplacement ya stage ahantu bashize stage ariho kandi n'abafana Drizzy kimwe mu bintu bikunda gutera akajagari mu mashow menshi mu bitaramo byinshi n'abafana kuba bari kure ya stage kuko urumva kenshi umustar aduze kuri stage akabana abafana bibe bari kure araca sambura ya stage ati bari kure bazi imbere kugira arahujya vibe abafana bibe rero BUJA FM barakimenya ico kintu bavuga ati ntidushaka akavuyo kambe reka babegere hama tugerageze tukore VIP tuyisepare na place simple vraiment urabona ko VIP ari VIP bantu bicaye neza bariko bara relaxing baribona show neza muri barundi twese naho hari haboneka fresh abajama bariko barira vibe atakibazo bisigura abantu bose barariye vibe bisigura VIP barajya vibe neza bakashikira stage n'abagize n'abafana basanzwe ico ni cyambere je nakunze muri yo stay muri rya ico kintu ariko cya kabiri urukundo abafana beretse abasani babo Drizzy gwari rurenze vraiment urukundo abafana beretse abasani babo gwari urukundo vraiment ubona ko so wow tumenyereye Drizzy mu bitaramo byinshi haba hari abafana ba Fizo ba Satubi bande ariko bajya vraiment ni show yaririmwe abafana b'abaririmbyi bose kuko abastari bose baduze kuri stage bose baraterewe amashugwe mu kuryohererwa show ica gatatu cyari gimeze neza security yari bon cyane security yari meze neza cyane kintu cyiswe security vraiment BUJA FM vraiment bubaho barakiragije security cyane kuvuga guhera imbere ku muryango kwinjira hagati mu bafana kwinjira mu basana umustar wese yashitse kuri rya show yarafise security muherekeje naho hari abastari bamwe baje bizanya aba bodyguard babo ariko bari batekanje security ikingira neza abasani muri rusangi yego naho hari agahaze security ndaza barabonye video twapostinze hagiye akiriko ariko aravuga ati muhagarika ivyo bintu security harageze ahantu barashiramo barakoresha inguvu z'umurongera mu gusubiza inyuma abafana ariko bijya birashika bijya birabaho bijya iyo ni affaire ya boko gusubiza inyuma ntucukubita akaja kantu ko kubita ujya mwana baramukomerekeje vuba gukubita bitanga iyindi match kuko uri umusekirite hajya Bono vugana abantu bake hajya aba security gituma babatora ari abantu usanga barabagangi baterura ibyuma ne kugira bagira ingufu ntibagire ingufu zo gukubita ahubwo ingufu zo gusunika abantu ko ufashe uri umusekirite ukaba ufise ingufu nkazi ugacushira muri ingufu zo gukubita urumva ari ibintu bidasa neza ugacukubita inkoniki ahubwo basunike nkuko basunike okay sawa Drizzy reka tugende mu basani sindashika mutunenge reka tugende mu basani rero tugaruka ku kuntu tutangenze neza muri iyo show ariko duhere mu basani kwanza abastar abasani bakwiye kujya koga ku mashuha bakwiye kwiyubura bakwiye kwiyambika kandi gatamana sinzi ko aba journaliste bazobambika gatamana sinzi ko ari bo bazokwiyambika gatamana sinzi ngo ni bande bazogaraza kuri top peut-être rero kubera ko kurikiranira time turoza kumfasha abantu ba star kandi aza kuvuga n'impamvu ndiko ndabavuga umusore wa mbere jewe yanteye ikibazo ndibaza ati kubera iki abafana umenga ntibari ko baramutahura kandi ari umustar mwiza iyo utanyumvani numiye agaruke wibaza kwa kuri kiriki Frank Generation 80 Frank Generation 80 afise kibazo kiye Drizzy ndabasabye murabe kana kwa video Frank Generation 80 ingene avuye kuri stage yaduze kuri stage aririmba indirimbo imwe ega Frank Generation afise indirimbo imwe n'ubundi kuri kakanyoni
oya ijya mbe mukunda iki ndagusavye umbwire icabitumye nari yindi ndirimbo abantu bazi ya Frank General afise nyinshi nazo bazi none kistuye iyo kuzimenya none nta musani aduka kuri stage akakubitira ibirimbo by'abantu batazi kandi bikagenda neza cyende bukadramati agisohora madame yari indirimbo yi ariko yamara kuri stage iminota irenga 30 oya dramati yatangurana n'ibintu bya vibe nyine ibintu bya freestyle biki rega n'ibintu ko ndavuga Adris none rega niya navyo biravana biravana n'ukuntu umuntu aba yaramenyereye ama stage none Frank mubona mu masho angahe mon dieu en fait public uko Adris urazi ngene public yamurabo en fait public uko ugumugenda imbere ya public ugenda uramenyera ukuntu bameze niko ugenda uriga system none umusani kutaboneka cyane masho bimuvako canke biva kubategura ibiteramo bon nka Frank none nka Frank wocu umutumira mu masho ngo areka akora iki numva ko yobara amafaranga yagusa akuriye Frank na amafaranga yagusa yoba akuriye yarasohoye n'indirimbo haje umaze muri kino gihe umaze gusohora indirimbo na Double J ikabaswata shaka kubiheba yarasohoye indirimbo yabaswata arafise indirimbo na Double J kandi nijya yarabaye swata hari yuzi nta bantu bayizi yo man kandi ntiyaherukiye ko gusohora ukuri kw'Imana indirimbo none Frank Generation Gatrevi afise ingorane oya rega twese none bose baremewe kuririmba cyangwa bose baremewe kuba abastar ariko Adris ikindi ubona byansura bihera aha niho haba ama depression kuva umustar ari yahuye kuva umustar ariko ari droga agira ama stress agira mwinshi oya byansura biheba none yo jewe maze kubona ndumuririmbye nkabona byaranse gose nizo shona none Frank Generation byaranse vra none njye umbwira bon basi nkuko kuntu uri kuravuga ngo performance yiwe yari imeze nabi ariko amafaranga barayamuhaye ni bamurisha ntaho bizi nabijya biri nguma hari tuja mu nguma mbona manalize bavuga ngo urumva ngo basani ntibabahemvye abandi kumva ngo babahaye udufaranga duke hari umuntu numwe bapostingiye bayerekanye contrat yiwe ngo bamuhaye bijya bintu sivyo abantu tuzora kora manalize tuzorabira n'ivyo tuvuga vuga ngo urumva ngo ntibabahaye amahera ngo BUJA FM n'amahera yatanze canke yaratanze ivyo ubufiti ubuhamya so ivyo sivyo ndimwo urumva Frank Generation uko nyene na byakira uko nyene nta kintu kimwe areka arakora ibaze Drizzy umvirize akandi kantu kwabaye kuri France Generation Shagari yaraduze kuri stage arabaza abafana abandanye oya naveko yo abafana bazokugira abasani bazotuma abasani biyahura n'ukuri yiyahura kubera iki none ngo vako none ubuzima ujya wewe n'ibintu none nkujya yoga imihara abafana none Frank bon tuvugisha ukuri none Frank Generation abafana yo bajya umuhari gute ko atagira kimwe ariko arabakorera nta kimwe yo Frank mwene data n'ukuri bro urazi ko dugukunda kandi je Frank Generation bimagira umufana wiwe nta kintu ego afise nta kintu na kimwe ariko arabakorera none nukubura inoti nukubura support je ndazi uko Frank nukumenya abafana baramukunda je ndazi uko Frank Bantu Boy yamukoreye ibintu bishoboka byinshi biranka yuko agira afatisha ofete yo ofete Frank jewe no kubwira yuko kuri iyo ndirimbo afitaniye na Double J niho waboneye ko haraheze nk'umwaka mbonye coming soon yayo umwaka urahera atarayisohora nicyo ndakikubwije ukuri yo okay uyu ni wa mbere vraiment n'umunebwe wa hatari bon ndamuzi ko muri Bantu Boy byaranavugwa yuko kurazi yamye ari umuntu wa Big Fizzo kuva kera byanavugwa yuko bashobora kumusinyisha muri Bantu Boy ariko ndazi yuko ari we oya uriko afunga Frank Duniano man oya Frank Generation Gatrevi cyane umuntu wo muri Bantu Boy sana n'umuntu wa Big Fizzo baragendana sana sha uyu ni wa mbere rero Frank Generation Gatrevi mwene data n'ukuri wihangana ibintu byakubaye kuri Dunda na BUJA FM sha n'ukuri sinzi ko ari we wabitumye sinzi ko ari abafana sinzi ngene undi umustar wa kabiri vraiment jewe sikuvuga ngo yari amaramaje ariko sizi impamvu gusa yabikoze sinzi ko ari showbiz ni Oleg ntiyanaririmbye Idris Oleg ntiyaririmbye baramuhamagara aranka kuza ngo kubera ngo amakuru numvise bavuga yuko ngo ashobora kuba bashaka ko aririmba imbere ya Bidondo aranka
est-ce que tu cyari kibazo nawe nyene amenye ko atacari karakorera abafana burya tekana burya bazo orega ariko araza mu ni ibintu biboneka orega ariko araza ni ibintu biboneka sico kimwe n'ubwa mbere orega burya yaramaze imisi atekanya ariko bariko araza buke ariko araza gute ariko araza gute nika jenda babwiza ukuri bashaka abantu ke canke bagire oya nibo gutukanya nta kintu ariko arakora orega none orege kandi orege umviriza orege ntanatubeshe ngo YouTube barayivye YouTube ashobora kuba yarayigurishije ambabarire kuko deja urazi umuntu urazi kuko bo kwanza warubizi uko uyu muhungu wanjye warubizi uko YouTube ya orege ubatayo warubizi YouTube ya orege yaragiye ntayo kandi yanditse ko rindi zina YouTube ya orege yanditse ko Alpha Pixel ijya YouTube yiwe kandi iyo Alpha Pixel biraboneka ko mengana abantu bo mu Burundi bana postinga kibintu none gacaho umuntu yo gutwara YouTube agaca postinga kibintu unabibona ntugende kumufata none riba yarariye kandi orege ntigeze aravuga ko bayimutwaye YouTube orege Instagram yiwe nayo nawe uvuga ngo umuririmbyi ngo ukukora ibiki bikunda n'indirimbo z'ubuziri indirimbo ziwe zose ntazo cyo yavuze ngo hari yindi YouTube ariko arakreya arakandika YouTube gatoyi kayo karaduga buke yafashe zirya ndirimbo zose arundako mugabo byo ntacyo bimaze yo abafana ba Olege mani bamubonye yo mane sinijuru we cyo YouTube yarayiriye nyene nimba baramuhakinze pole nimba baramuhakinze pole mugabo je sindavyemeza kuko guhakingana niyo usubira kubona ntayo usubira kubona muga gushika ubu reka tuzomurondera bituhere ku musho gushika ubu siko turayibona kandi turabona n'ibindi bipostingwa none wovuga ngo karabaye hewe kubyana chene ya YouTube urumusani kariyeri bigiye amarego yarase guperforminga imbere ya Bidon yaranse none waruzi ko reka Bidon ararushize na Orege Bidon ni umustar wari ndenda gushika ku bastari bamnangaje kutavyumva werindira twagiye umustar undi mustar jewe yantangaje bo atabyigenje neza cyane naho nabonye agahaze akwiye nawe kwiyubura akore cyane sinzi ko novuga ati gukora cyane sinzi ko novuga ati sinzi essence no biha Diba da classic Drizzy Madiba da classic namugona tariwe ujya n'umuntu wanje afise turimbo twiza ujya n'umuntu ariko bafana ntibamwiyumvamwo ntibamutahura Madiba amaze kuva igihe papa wiwe apfiriye yaciye acika intege yaciye abone ko papa we yaramufasha ibintu byinshi papa we yaramufasha ibintu byinshi muri music no yamuri hit donc yari nka manager wiwe kandi yarabereye rero yaje n'abadanseri basa neza baberewe je avuye muri show confidence yifitiye ni ya bien ariko bafana avuye muri show twaranabonanye yarasanze ahantu mu site nicariye yo twarabonanye abafana b'imanazi mu muze murareka gusarisha vraiment yaransanze ahantu none Madiba no uravuga ngo nawe nyene ntawo bazi none ikibazo ni kiki bega Madiba nabagiye nabaririmbyi bahitinze 2018 urumva bariko bagenda bagahita ana cyagihe ba Chabarnovich bari bahitinze ba cyagihe MB data yavuguta za 2019 Madiba no 2018 igihe Ismail niyo nkuru yaragishushe yego niwe yanamu rero ico gihe ariko no BUJA FM iragerageza kumutwara Madiba nuko gusa sinzi kuko Madiba nakubwira ko nk'ubu haheze amezi angahe haheze umwaka wose adasohora indirimbo akacaja muri show niyo mpamvu umwaka kuko aherutse gusohora akayipi gato rero nyine akayipi indirimbo novuga yuko aherutse gusohora nyayo haheze imyaka 2 yitwa iyo ndirimbo yitwa ya munene niyo zerezi performance abasifana baguma bamuraba Drizzy niyo ndirimbo novuga ko aherutse gusohora indi yari EP nyene abona ko Madiba
nawe nabo bazi aba bapeti bajya bose kuko iryasho yatanguye ku murango novuga ko yarimwe abantu bakiri bato aba Gen Z nibo bari buzuye kwe no kuvuga nimba yarimwo abana bavutse za demi nimba yarimwo abana ba ruguru barabamanutse vuba ndazi yuko atamuntu numwe ko 2018 yari bwashike nga yarazi Madiba urumva rero ikibazo bref rero nakore cyane nawe nyene nakore gusa very soon agomba sohora indirimbo yaratangaje yuko agomba sohora indirimbo kandi yarayipostinze ku ma platforms meje Madiba ndamwemera n'ukuri Madiba bro Madiba ni mu bimana ariko kibazo sinzi ko ari abafana sinzi ko ari we sinzi ko ari biki kuri performance ya niyo nuko kuntu yabuze papa wiwe kandi papa we yarafise ibintu byinshi akora nakiri ku yarabuze mama we ariko nigeza acika intege ama business papa we yakora Madiba n'ubu ni wasigaye yakora umwanya ucuba muto okay voilà tubananye rero abo n'abastari bamwe ndiko ndavuga ati bataturyoheye cyane muri iyo show abastari badutangaje bakuze ibintu bikaze dirizi je ndumigwa uwa mbere ni Bidondo ujya muhungu yarambuye impunzu arasara araguruka ubundi ari abantu batazi yuko performance no kuririmba muri studio bitandukanye Bidondo yaravuguse abantu barasaze vuga ati no c'est pas possible man none Bidondo horaja ku stage angahe byabindi bakuravuga ngo urumva ngo utamenyereye ama stage Bidondo horaja ku stage angahe hariho ibintu biba bikurimo kwanza wewe kuko ni Bidondo uzorabe Bidondo no mu kiganiro abafite vibe none hari amakonte hari indirimbo ariko arasohora umugaraba ibiganiro baguma bamuha za CAANE nabonye bariko baramukoresha ibiganiro muri BUJA TV kubera iki kandi atandirimbo nimwe afise kandi arabipromoting no arasharinga barabiraba ku nguvu kubita fata big up yaranyemeje fata cover yico iganiro kubita kuri profile hose ofete undi mustari yanyemeje abantu basanzwe bifite iyo vibe nyene umustari wa kabiri yanyemeje Black G Black G yaravuguse Black G gufitiye amahiti ariko rero Black G tiribaza ko na confidence biramufasha cyo mutipa yemera hewe urazi ko Black G yarinje indirimbo yiwe na Fizo abantu bose bararirimba ndumigwa hirya ndirimbo ni aseaye nikakana murambwira abaririmbyi uri umuririmbyi uzi yuko ushaka gusohora indirimbo gerageza ubuzi neza yuko indirimbo naho wogenda ko iperforminga canke bakiyumva ijya mbere hari akantu aza gutahana mu mutwe kaguma kamugaruka mu mutwe yumvise ni twama tubivuga kashe y'indirimbo man Black G yaravuguse aseaye uraza babiri Idris abantu bose barayiririmbye uzange kurivugisha ngo Gen Z abana bose bavuze za Demire bose bari haje barayiririmbye hari utazize abadada rero bari haje bariko baradirimba indirimbo za Black G narumiwe undi mustari yanyemeje Arafro mugabo arafise indirimbo novuga yuko zagize zafashe kashe tugiye nko kuri Sheba ariko nivyo kandi Arafro mafisa amahiti menshi Arafro mafisa amahiti menshi tugiye si nyinshi vyatari impamvu mvuze yuko yantangaje ingira abantu bamwakiriye na performance yakoze nebisa ni ibintu bibiri bidasa afite yakoze performance iri simple ariko abantu bamwakiraniye ugweze afite afana Arafro urabona yuko ari ikintu donc Arafro kwanza ikintu ca mbere afise look y'Igistar man cyo naryoshe kuraba afise look y'Igistar Arafro novuga yuko nkihajya nk'indirimbo zamugize kashe donc zamubesheje hajya abantu baka donc nk'ijya Sheba nijya kuna matata remix akuna matata kare utabonye ivumbi zagurutse uko zimwe nizo ndirimbo novuga ko zamushize haje Mr Champagne kare kujya wewe cha kuyica oya muhungu kujya wewe cha kuyica Jere Champagne cyantangaje nari tukijya public iri hajya ari baba nyene bizi indirimbo z'ikirundi eka niko tu rega wumvise ukuntu Mr Champagne aririmba urumva yuko naho waba utazi igiswahili uradundika n'ibyo areka aririmba urabyumva ariko dirizi kindi naco Mr Champagne naho ari uko kera siko vyari bimeze ariko Mr sinzi ko ari confidence yifitiye sinzi ko ari Mr Champagne ni wa muntu
niwa muntu adacika intege ujya ni wa muntu ujya byaranase nuko bamufyonda byaranase rero ashobora kugenda nk'ahantu agasanga umusitari akomeye agaca amubwira ko amuzi donc umaze kumva nk'umuririmbyi nka Rayvan akubwira ko akuzi akubwira ko indirimbo yawe ayikunda muto oreka kumumenya gute none wowe oreka kwiyemera gute ni atari umundi musitari mukombozi nawe yaranyemeje mukombozi nuko tumenyereye mu ndirimbo za politiki ariko nukuri kwimana bro mukombozi mwitondera mukombozi fata imisaraba dusenge ikiyeri kiboneke ewe abantu bose nabonye badugiza amaboko hejuru ariko barasengera mukombozi ya mukombozi n'umuririmbyi wa kera kandi ajya bajya bapeti bose bakuze bamwumva uwundi mustari yanyemeje Estanish wowe hatse no kuzambura asigare atana kimwe hajya niwo mukobwa novuga bijya ipeti nibyo musite mukambenga je kibonye umuntu hafise kibonye umukondo yarabahabuye kibonye umukondo arakwambariye akantu kikabona icyako nga yarasa kuyerekanye wari ku mukondo wari he waje hajya bari kubona bakorukira kuri stage yani ipeti byo musite Estanish vraiment kuri umbamwo kuri zabanyoye undi mustari yanyemeje MB data Drizzy Gabudi ega hariho performance igeze kubara na Mr na Drizzy ya MB data turavuga ati MB data nukura tumara match mbe hari muri Gera Plaza oya vraiment ya performance akiri yagiye yaragengera kubera yene hari mu bantu nyene hiyugaye yaravuguse muri dunda Jerry baza ko ikintu cyamufashije Mr MB data muhungu indirimbo yinjiranye yarinjiranye indirimbo yabaye abona geza amamiliyoni nibo banganenda nindi bakajana ntibabaza yera we abantu barasaze wereka tinjiriye kuri tuzona bica oya tuzona bicyaririmbye mu nyuma ivyo rero nivyo niba memba star maje banyemeje undi mustar anyemeje gato naho nyene si cyane gusara naho yabigenje neza vraiment ni nuzenya kuri kakageze ralijo naho nyene kibazo yagize ni Gen Z bari buzuye haje kijya turavuga Generation Z nibo bari buzuye haje babana ba muri 2000 rero 2000 kugenda kumanuka dafise Gen Z nini ko ralijo hana ko yari wa 2012 urumva rero ralijo nabo nyene ni hamwe gusa nibyo ariko uravuga petyo mu Kamenge kinama hariya vraiment bamwakiriye neza nawe nyine of course naho gusaralijo kandi rero gusaralijo arakwiye nawe nyine gukora sana man oya bon ushira inguvu mbere ko stage bazitegura bro cyo uvuga yuko bigoye biragoye bose ndiko ndabaca intege mugabo abaririmbyi bamwe bigoye kuzogaruka kuko uravye donc style baririmbamwo na style namonda higeze style aba dramati baririmbamwo ba Fernando kugira bazobashikire mu aya ntubona na Black G yataza kuri rya style yaza bya bintu bwiwe ko kujwiragira oya Black G aratahura isi yagize so nuko rabo ni bamwe mu star banyemeje bakoze ibintu biryoshe hama bakiri kunabo byagenze gute nakiriku yarifashe yaravyitwayemo neza cyane impamvu namushiza muri no liste nuko kiriku ari mu makategori menshi ngatuza kuvuga urekanye nuko yari perform kiriku bro reka genda mvuga uno munsi yuko kiriku ari bana boy yo mu Burundi kwero no munsi je kiriku ndamwise bana boy yo mu Burundi kubera iki ndamwise bana boy bro kiriku nta munsi numwe kiriku sho ihera atabafana nka batandatu bakomeretse kiri ku performance yiwe atiza kubaho kusa abantu bakomereka amarasa araseseka aje kiri ku ya performance impamvu jini baza ko ari kubera zijya mana kiri ko afise pressure y'ubwo kiri ko afise system kiri ko afise pressure cyane ni kubera ari genzi afise generation yiwe mwumva cyo sinzi vraiment kiri ko afise pressure iteye ubwoba cyane niyo mpamvu je muri ama category kiri ko sinaramuza mukurumva kiri kararenze oya ujya sinzi ningene tumwita yampeti kiri iri muri best performance zabaye vraiment kuri Gasha Dunda na Buja FM bo turakora umwana tugende fast abastare baberewe kuri tabandi bashagije
ndiko ndavuga kubegwa yeme mu ntahure sinzi ko ndavuga kwambara ibizimvye ibyo turabisha amaso hari umuntu urabisha amaso uvuga ati vraiment asa neza vraiment naberewe umustar wa mbere yambaye neza arabegwa Drizzy nukuri kimana reka mvuge ko ari wa mbere jewe yanyimpabuye kandi nabagije n'aba stylist abantu just no stylist nzi ibintu byo kwambika abantu ariko abantu bazi ko ibintu byo kwambara bakubwira yuko umuntu wa mbere yarabereye muri gya show bose arabari bambaye ibizivye kumurusha niki ariko kubegwa man Fabilove Kamirigado ni muduga yajemwo na mustari numwe yawujemwo Fabilove yero murabyo video Fabilove yaraberewe yaje mu mudugu mu ndingi kaze sinzi ko yayikotesheje sinzi ko ari gwiwe ariko ijya niyo showbiz twadukeneye ku mustari umustar wa kabiri yaraberewe yari bwana Lolilo nuko yavyonoye cyaca kugwana turaza kubishika yambaye costume yari yambaye marishari muhungu yari yambaye ibintu by'igiso umuntu yambaye kujya agwana kwe baramugwanira bafise abasekirite ajya niho yaciye gusa abivyonga yavyononeye hajya undi mustari yarashagije yanyemeje asa neza abastilisi bavuga ati classement abastar bari baberewe sana mvema hajya umustar yitwa Masterland bro Masterland yari pose yarambaye tu style toi bien abantu bazi kwambara no kwambika abantu bakubwira ati Masterland coup de chapeau Masterland arabegwa arabegwa sana yari yambaye neza undi mustar yari yambaye neza yaraberewe kandi yaciye ajana na performance yiwe yari ijanye n'ivyo yari yambaye ni Double J man Double J yinjiye no turirimbo en fait Double J yinjiye kwanza na piano bar ya nuzenya niyo yamuvugirije ujya kuzeza madame Joël ni yamuvugirije acayaza yambaye C'est Valente rouge noir azari pose oh la la baca bamuzanira ahantu gusa nawe yamubyonze mu mutwe Double J bijya bidanseri bavyaduze hake hari abadanseri baduze hajya b'abahungu wasanga byari byambaye nabyo bari bambaye kifua wazi ibintu bari bambaye ibintu bitajanye nabo bari guca bakubita gusa ahantu yaciye yikosora management atanso management yabakiri ko umuhungu yitondera bagira jama akimoza barazi man bagira jama management yabiro irakaze barazi ku directing ibintu urazi kintu bace bakora bace bafata direct bace bakura bagiye badansera cyo barabakura ntibanatuje kuri stage kuko barabonye ko ku ifoto bitari ko bisa neza bace barabakura haje bace badugara iki baby mungu haragicana ciyambitse aha kiramunyongera bwana Double J mu panaro byahazwe kuyanga ugwana uguruka bwiza kama kwari gwambaye ninja uri sexy ni gwaboneka mu maso yari gwaboneka ariko nyuma wavyabyo ko bavuga ngo byabipeti byo mu kamenge reka byahazwe gukora ibara ariko murabona neza ko vraiment agastiri yararimwo cyari bijanye so ivyo abo ni bamwe mu star abo ntaza kuyibuka muraza kubatubwira muri commentaire ariko abo nibo je mbona ati bari bashajije vraiment sana reka rero tuje ku nkuru y'ikiganiro ibibazo rero biraduka haraba akavuyo kaje kuba mu ijoro nibuke yuko kuva ku mutaga igitaramo cyari gitekanye bastari bakurikirana neza urekanye jama wawe mujama wawe nuzenya urege yabivyonze arigira none yari baramuhamagaye baramubura canke baramubonye abafana nyene ko agiye orege yari hajya yacaranka kuririmba ati je sinoririmba imbere y'uyo muntu n'amakuru nakuye hajya sindi sir yuko yanse kuririmba kubera ico canke hari ibindi byari byinyegeje nyuma sinzi umva ivyo ni ibintu byo muntu nuko azotanga umuco mu biganiro azotanga nibazo bitanga kuri Isaac TV nibazo balandire hari biramusha azovuga ingene byagenze reka nje ku bibazo rero byadutse muri gitaramo cha Dunda na BUJA FM Drizzy reka kwanza nje gato kuri profile ya BUJA FM shaka mvuga ikintu kuri BUJA FM BUJA FM BUJA TV bro ijya ni televiziyo ikomeye cyane man uvyumve
ndiko ndavuga Buja FM Buja TV sindiko ndavuga akantu ko mwibarabara ndiko ndavuga iradio na televiziyo irimo amafaranga menshi cyane irimo investissement iteye ubwo ni company nini cyane kandi iri ku rwego rwo hejuru cyane Dunda na Buja FM ni evenement ni nkuko natangwe kubivuga ku mwaka yari kwiye kuziraba ariko ndibaza ko bagiye kuza barayikora ku mwaka kubera icyo bari bakeneye cyabaye Dunda na Buja FM tubibutsa abantu yuko ari radio 10 kandi abantu benshi barabizi historique barayizi ni radio 10 yo mu Rwanda radio 10 urayizo mu Rwanda Buja FM kiza mu Burundi yitwa radio 10 Burundi radio 10 Burundi uribika bya bibazo byabaye Burundi Rwanda cyabasha barahindura izina iraba Buja FM bisigura no munsi Buja TV ni tele 10 niyo tele 10 rero tele 10 muhungu tele niyo mpamvu urabona mu Burundi mu Burundi ushaka gufata televiziyo yawe uyishire muri Canal Plus uraza amategeko baguha bakugira ati utegerezwa kuba wemeta kuyandi ma canal kuyandi ma decoder bisigura nko par exemple ubona nkajya radio televiziyo Isanganiro hagira ashobora kuja muri Canal Plus ariko radio televiziyo Isanganiro ntiyari nivyo ukunda ko ija muri Canal Plus itaraja mu yindi decoder ariko urabona Buja TV yaje direct muri Canal Plus radio televiziyo Isanganiro yemeta he ku yindi muri Star Times Mashariki TV Star Times zane muri Star Times bisigura utaracha za Star Times cyangwa uje mu yandi ma decoder twetura ama brand rero nuza kutwikira Buja TV yaje direct muri Canal Plus bikoreka ko hari nguvu zidasanzwe ziri hajya bavuga ati twe ntuza kutwigira ko ngaha oya kandi impamvu bagize uko urabona impamvu Canal Plus amakuru mfise cyangwa ama information mfise Canal Plus impamvu bagize kujya Canal Plus niyo mu Faransa bajya rero barishima muhungu bajya bariyemera byata bavuga ati ntidushaka kushiramo amayerera arumura ngaho umuntu aca yimvira ati no kubera ki BTV ubu nanye niri Canal Plus BTV namwe ko yatangura muri Star Times kandi imyaka myinshi kugira nayo nyene ije muri Canal Plus hari ibintu byinshi byakozwe bire yemererwa kuja hariya bararaba contenu bakaraba kwikirukirano cyane bakaraba ibintu byinshi so quality BTV nuzenye rero Buja TV televiziyo yoroshe ni televiziyo komeye cyane ndafise impamvu ndiko ndagaruka kuri iki kintu cha ni televiziyo komeye cyane bisigura barafise milmo barafise impamvu nyinshi zotuma ba brandinga neza ibintu byabo barafise impamvu nyinshi zotuma bakora ibintu bikomeye birengeye nibi tubona kuko harimo ukuboko k'umuntu akomeye cyane peut-être entre parenthèses abanyamitasho bako harimo n'abazungu n'abakihaga indani entre parenthèses sinisir rero reka ngaruke ku kintu cha ibibazo byabaye utwerere twose twabaye ni simple birasanzwe ariko erere imwe yabaye muri gasho ata muntu yoyiraba ngo ayirengagize ni erere yo gufatwa n'umutima wa boss wa Buja TV atansoka je kantu karakomeye kufatwa n'umutima akagwa hasi ndaza kubishika ko ivyo ariko reka kwa tutangure ku erere buto bwagiye buraba kuko iyo ni erere nini abaye ku televiziyo komeye nka biti none ni erere gaye nini oyese iyo si erere ndetse kumva impamvu ari erere none gufatwa n'umutima ni erere gufatwa n'umutima si erere erere ni gufatwa n'umutima ukaca utogwa na wafashwe n'umutima muihe situation service zako ingene yitaweho ni boss numufata ngo mwasanzwe frank vuga uti ku erere yahabaye nukuntu donc ni kuntu bamwitayeho voilà kwitwararikwa kwiwe kwabaye gukiya ndaza kubishikako ndadutangure kutuerere duto twabaye erere namba moja ni abastare aba MC abastar batangwe ku mutaga barari umwanya w'abandi bastar urabona izinduru zose za bifesi ngo baramuke kuri stage hataragera niki ni kubera ku mutaga hari abantu bagiye barajya
umwanya w'abandi kubyo bica bishika mu ijoro kuko urumva ujya mwanya waruharuwe neza kandi bari bazi ko bahawe uruhusha kuva saa 4 mu gatondo mpaka saa 4 ijoro. Iyo nayo ni erere y'aba MC. Haragira ndahashike. Erere ya kabiri aba MC. Barakoze erere habaye igashuwa ririmo aba MC benshi. Kandi nivyo sho itangura saa 4 mu gatondo mpaka saa 4 ijoro nufata umu MC umwe. Ariko basi aba MC batatu bari bakwiye. Oya urazi ikintu ukora si cya kindi uca ukora ngo haze haramagara umwe ahamagara umwe uwundi ahamagara umwe no. Ahubwo nimba naho bo bacumi fata umwe umuha abaririmbyi biwe. Aha. Apana bapangane. Fata bya bindi byo kuvuga ngo wewe genda uhamagare fulani. Ngo genda uhamagare naga ngo nawe nizo byazanye induru. Fata umwe ahamagare batatu ba mbere canke bane ugazobahirije akazi kiwe. Hasubire kuri stage kandi Drizi. Aho ni havuye ingorane lolilo kumukubita ruzenya kumukubita amipro. Kumusimbira ko amipro pa kumukubita sorry. Kumusimbira ko kusaka kumujaka. Ako kantu kashobora kuba kari mu kantu kamubabaje lolilo uko biravuga ati amipro kubera iki atari wewe wanyakiriye ku stage kuko ibyo n'urutonde bari gupanga ku buryo bibaye amipro yari gucavuga ati jewe badabuje bandi waratarishije hajya ibiki kubera iki jewe legend lolilo utanyakiriye kuri stage urumva ikintu yamuhoye amipro nako yamuhoye hanyuma Bifesi nawe acagenda kugutishavu kwa Gael ati Gael koma unkura kuri stage atari wewe wampamagaye atari na wewe wampamagaye urumva izi confuse me urumva ivyo bintu rero bitaye naka organisation gusa kabaye MC benshi kandi aba MC nabo nibahabwa abasari byo kuravuga bica bituma haba akajaga ajya bari gufata nimba rujya MC Diego agatangura agahamagara nk'abane abasani biwe kandi byari kuzofasha abasani kukolaborana neza umusani yabaziti MC wanje kanaka kujya bazi ufise umu DJ wawe no mu bodyguard wawe ico ni kimwe kandi umuririmbyi ari wo muhamagaye akabari wo mukurayo ubona yatevye kuvayo akabari wo mu genda kumukura. Okay dushike rero kuri izo ni mistake zibiri tugaruke rero kuri mistake ya bossi kugwa hasi show yari igeze kwa Bifesi right urumva hariko haraba ako kajagari nyene mumvirize nyene ifoto yagiye cinema yabaye ndayiti cinema kurumva benshi baguma bayifata nk'agakino hajya nyene Bifesi avuye kuri stage lolilo ajuduze kuri stage lolilo ariko aririmba abafana biririmbira Bifesi lolilo avuye kuri stage agiye kusa kumufata nuzenya kumufata amipo niho boss yaciyagwa hasi boss wa BUJA FM bwana Frank acaragwa hasi sha umutima uramuduka naciye nja mu mizi shaka kumenya Frank yagize ikihe kibazo icambere twaramenye yuko agwaye umutima maskini ya Mungu kandi urumva pressure birumvikana umwe wese arashobora nawe ushobora kubugwaye urumva irya n'ingwara nk'izindi ngwara ariko umutima uragira amakoze uyu muntu umutima kuduga haba hari impamvu cyashaka kumenya izi impamvu zatumye Frank akwa hasi umutima we kuduga nizihe naciye nsanga ari impamvu zine impamvu ya mbere uburuhe bw'umurengera amfite yarakoze cyane kurumva ni boss of course tizo kubihagararira cyane umwanya munini ariko araraba nibi ku coordonner ibintu byose fa bikurikirana yararushe cyane iki ni number 1 kuko abantu bose babazi ibintu byose babibazawe boss arihe boss riri boss none boss ama buffre yaje ariko siko byategezwa kumera ivyo rero ni organisation yabo iyo ni cause ya mbere ya kabiri stress z'abasani nimba hari umuntu wa mbere azabasani b'abarundi ni Frank nimba hari ikintu Frank yariko aranka kuri irya show yariko arakingira cyane izina Dunda na BUJA FM yariko niyo mpamvu hagize umusani numwe ashaka kuzana akavuyo kuri stage Frank yacha yidugira wenyene kuri stage wenyene yacha yidugira hajya akabwira umu DJ nibiki haba mufisikibaza ki nibiki niyo yatanga n'amateko ku mumisatsi umvuriza
mu birindire gato kuko urumva hari akantu kahatse kuba kwa kiriku nabo bashaka umukura kuri stage umwanya utarahera sinzi ko ari bwatarahera cyangwa iki haje nyine Frank araduga kuri stage ati umutera kavuyo bisigura icyo nabonye Frank yari kwa kingira isura ya BUJA FM na Dunda na BUJA FM kuko Drizzy kubaka izina biragoye biratwara imyaka myinshi ariko kuryonona nakantu gato cyane brand ya Dunda na BUJA FM bashaka kuba bayigire ko ari bashaka bayikore iba ari show ikomeye cyane ku buryo umvise iryo zina umve ko ari show iryoshe ifite isura nziza kandi iri ku rwego rwo hejuru rero abasani n'abanyakavuyo abasani bacu uvanze n'abafana babo hari igihe akavuyo sinzi ko ari uburyohe burenze ugasanga birapararanganya Frank rero umwaka uyo ijya show ya mbere edition ya mbere duka ivyabaye nashaka rero yuko umuntu yumvise Dunda na BUJA FM yumva akavuyo yumva ati ni show z'akavuyo kuko ivyo bironona no mu kurondera sponsor kuko hageze ahantu ugashaka umvise ugiye gusaba sponsor kuri company kanaka kumeza babona document ni Dunda na BUJA FM bashaka tubaye sponsor aho ya isho ya ihera nabi na cyane ko nabonye abantu bagumye banabiposting itaraba ngo isho bizohera nabi ngo ntizohera kajya niko kantu Frank yari ko aranga kamaze kuba rero hamaze kuba gusa ijya mbiskadi ndibaza ko biri mu bintu byamutumye umurindi w'umutima muduga ibintu nariko ndanga nivyo biciye biba isura ndiko ndakingira akakavuyo ndiko ndanga niko gaciye kawa iki nico kintu ca kabiri nibaza ko abasani vraiment baramuteye shock bituma abona ati oh mon dieu kandi acaragwa hasi ico ni ca kabiri ica gatatu kubona ibintu atari yiteze nivyo nyine ariko ndafusigura vyakavuyo vyiki umva yari yiteze ko show yiza kuhera neza ko ibintu byose bizagenda kandi Drizzy ndabibutse yuko Frank icyo tutazi neza nuko ari mu baactionnaire ba BUJA TV na BUJA FM nijo tutazi neza ariko wibuke ko BUJA TV na BUJA FM irimo abandi baactionnaire shobora kuba irimo abandi ba boss bajya batwara radio 10 mu Rwanda radio tele 10 mu Rwanda baranakurikirana ni Burundi business yacu kigenda neza barabikurikirana bisigura yuko bashobora kuba baramubwiye ati basi ufate nko ku PJ Classic FM cyavuga ati umviriza Isaac ndi mu manyamitari Isaac hagarariye iyo show ariko urabe niho none isura ya PJ nkaca mfata ati reka nkingira isura ya PJ rero ico nibaza ashobora kuba nibaza ati n'abanyamitari bagenze cyo kubambwiye ati ivyabaye mu mwaka uheze canke mu myaka iheze ijya edition ya mbere bigasubira kuba Frank turashwana gerageza ivyo ukora byose ni habe kandi akavuyo nibaza ko entre parenthèses akakantu gashobora kuba kari mu makonvention yiwe n'abanyamitahe bagenzi biwe canke n'aba boss canke n'ibintu nk'ivyo so ivyo rero nivyo jewe nibaza ko byazanye cause yo kuduga ku murindi kandi uri mu stress nkajya ntufungura neza kinibaza ko no kudafungura neza byari birimwo n'uburuhe n'iki bya byose ivyo bistress byose bice bashaka gutwicira mu boss wacu so nico kintu n'ukuri no saba kandi ndashimitse kandi ndasubiyemo abastar biri mu bizotuma abantu bose bashaka ko investisa mu basani babihagarika no kuko urumva umuntu ariko gutegura show iryoshe nka Dunda na BUJA FM ikomeye nk'ijya ama brand uraza amafaranga bibatwara bro bijya ibintu bibatwara amahera menshi cyane none umwanya munini haya mawoga cuza ugashaka konona ibintu abantu baruhiye uravye bajye baririmbyi bose akandi kantu kabaye hajya mu guheraheza akandi kantu kabaye hajya nuzenya inde akiriko ari kuri stage yafasha amazi bijya bintu bafata amazi bakata mu bantu wewe yaruri kuri bafre kuri stage kuri bafre ura stage kuri nga acarura we ku mabafre hanje ku mabafre harakantu kabaye akanungira ndababwira basani peut-être bashobora kuba batakazi n'abafana n'abateguye Dunda na BUJA FM ndakababwira umwe mu bari muri staff ijya staff ya nugize ijya staff ya sound ko sound umwe mu bari bahagarariye ijya staff hajya ijya staff ya sound ijya sound yavuye muri Brarudi yaraje arabura ibintu kiriko arakora hajya kuri bafre
biramujya acaraza aridoga ati jewe vraiment sinumva ingene twaratanze sponsor kuko ibintu ntavyo barihi twaratanze sponsor hama bashaka kuduturirira ivyuma twatanze sponsor bashaka baturira amabafre hafi ya $4000 bafre imwe twayiguze $4000 plus sponsor bashaka batwononera amabafre so ibintu hoya nshobora kuvyemera ndiko ndaraba rero iyi pressure ingire bari ko baridoga hajya ndiko ndibaza ko iyi pressure yamushikiye na Frank ndiko ndibaza ko twebwe niba twari hajya turavyumva ndibaza ko iyi pressure na Frank yaramushikiriye aho ubundi ariko Frank mushaga mudutururira ivyuma vyacu ariko aga pressure kacaka mushikira ndibaza ariko njewe nibaza yuko icyo kintu cyo gufata amazi kumena mu bantu mbega aho bishitse imvura ikagona bahafisi amahema baca bafuka baca bakingira ivyuma nariko ndaraba hariho ahantu nariko ndaraba ku marezo social mbona amabafre akora mu mvura amabafre akora mu mvura byose biraba ariko amabafre je nibaza yuko ico cyo kuvuga ngo kumena amazi mu bafana bo bari babigize interdit baravyansatse ndushaka umustar aduga kuri stage kandi peut-être ngo entre parenthèses bashobora barabibabwiye ivyo rero ivyo kubaririmbyi bacu babishakira udutwikorera cyakora hirya wa mu bujiji ndabanega ndabaza okay show rengere yaheze Idrizi show yaheze sat bataje kuri stage no kuri narabishimye narashimye cyane kubona sat bataje kuri stage kuko ndiko ndaraba ifoto Satsubi ari kuri stage abapolisi bakisha baza bakabimuzimirako kuko abapolisi bace baduga bambwiye ati sayini rageze show iraheze umwanya twabahaye uraheze Loli rahije kuririmba rero Drizi fati foto sat baraduze kuri stage sayini cigera akararimba indirimbo ya mbere abapolisi bakisha baduga ati hey hagarika ko wajeje umutekano ntubabuze kuko baba bafise uruhusha rungurura bivuga neza sayine birahagaze nta kosa baba barimo barundi kazi baca baraduga kuri stage barabihagarika ati hey show irahagaze show iraheze churaba rero iyo foto Satbari kuri stage show ikacihera Satbari ko araririmba raba kavuyo kari kwaduka akambere ingene kari kuba kangana cyo ni cambere ica kabiri raba ari Satsubi yuriye kuri stage abafana ba B-Face bakaguma bakoma indurusi B-Face bijya byabaye kuri Loliro urazi ibintu byari guca biba hari abafana ba Satsubi baje hajya n'amabisi 4 nabonye amabisi 4 babaje abafana ba Satsubi urazi ikintu cyari guca gikurikira hajya hari guca haba imishamirano hagati y'abafana ba B-Face n'abafana ba Satsubi mwari kubona ibidaje hajya mwari kubona ibidaje hajya ngumuzi ari kuguma mbega inzoka zari zihari ibidaje byose byari bihari oya menga byari bihari byari bariko baradanaza hari inyuma sinzi ko ari inzoga sinzi ko ari sinaravye cyane ibintu by'ibinyobwa sinavyitayo cyane kumenya ati bariko banywa ibiki canke bariko banywa ibiki ariko nabonye hari inyuma amatante abantu bakadanaza ibyo kurya byo kunywa ushaka brochette waragura ariko ibyo byose rero ibintu nagiramvuge Idrizi narashimye cyane kubona show yaraheze Sat bataraduka kuri stage kuko icambere ari kumaramara cyakabiri ari kuyumva nabi icyagatatu hari kubindura y'abafana ba Satsubi n'abafana ba B-Face kandi byari kurangira nabi ku rugero rwo hejuru ubundi birakabona byaheze uko nyene kimya kimwe ubundi Satbi n'umustar kuko tugerageje kuraba amashow asanzwe kuba arimo akunze kuba arimo public nyinshi Satbi arakunze ku izina Satbi rirakunze ku trendinga sana inyuma y'iyo show basi rero urumva ni trendinze yiyaki yara trendinze none nibabuze ko ataririmbye reka nawe uko ni gutrendinga nako nagatwi Idrizi ndagushimye kuko turavye Dunda na BUJA FM ya mbere urazi ko ari mu babiteye byari turavye mu kinama hari yacagihe na Wiz Design azi ko ari Satbi abansa abafana ba Wiz Design abanse ko Wiz avayo go Satbi yinje tukaca turaba no kuri Dunda na BUJA FM ni Satbi ataririmbye urumva nico gituma mbona igituma Big Fizzo mu mashow nkaya akunze kuririmba kare akivirayo akigira mu kinama yirimbiye kana cyari gira abashaka umwanya ukwiye erega Fizzo muhari gira umuntu tazi Fizzo nakunda kwisondeka
aduye kuri stage ngo arimbe indirimbo zitatu byabizi avuga ati je mu ndeke nirimbire kare nivugutira indirimbo zanje 30 album yanje cerigiye basi nuko rero Drizzy ndagushimiye asante sana no Isaac TV abo twakomerekeje mwihangane mwiyakire numva ko byari ibintu bikomeye cyane ko byari ibintu bikomeye cyane isho twategereza kuyisesangura vraiment kuko iba ari masho abari masho akomeye nkaya kandi abari mu bintu byinshi kandi abantu baba bakene kumenya cause y'ibintu byose aho byaje biva bifu rero ya Gael na Bface na bifu ya Lolilo na Amipro igiye guhera gute Drizzy oya nta bifu zihari ariko rero kwa Bface na Gael biri seri reka basi dufate kwa Amipro na Lolilo bitari cyane Gael na Bface ha muhongo ni njyankuge bajya ni njyankuge ndakura bo sinari nkunze no kubona bakorana n'ibiganiro mvuga yuko ni sinzi bajya abantu nta kintu kinini kizoba kipfuye ngo umwazoreka guha ikiganiro uwundi oya sinari nkunze no kubona bakorana ibiganiro urumva ni bya bindi nyene abafana rero bagabanya gashavu abafana bagabanya gashavu kwa Gael kuko bya bintu byabaye je nibaza ko Gael kumukura stage kuri stage nzenya Gael yarabisiguye yaravuze ati jewe namukwiye kuri stage kubera yuko kwanza cyambe twari kuri pression umwanya wari uheze kuko urabona ko nyuma ya Bface Lolilo yinjiye umwanya muto abapolisi bacu baduga kubihagarika bo bijya abafana rero bari kuburi shavu kwa Gael kuko biri simple kandi urumva siwe ivyo birashika bo gusa sijya mbere ndabibonye kuri Bface sinzi ko sijya mbere bibonye kuri Bface biki ibintu byo kuguma kuri stage kandi Bface nawe nyene kindi kintu nawe no mubwira umujama Bface wazi ko twikundani akantu ko uzaririmba indirimbo yose nabireke nakore mixtape ya Bface sijya mbere ndabimubonye ko vraiment mixtape nayibonye kwa Kiriku nabandi bastare bake ariko kujya mu star aduka kuri stage akarimba ururimbo rwose akaruheza tuba turuzi kaca wumva narusubiyemo arusubiyemo nani fata indirimbo cyangwa 50 kubita mixtape ya paragraphe kamwe ubivanga naragiye ryari muri show y'abakiriku yabaye ryari vendredi muri Win Club Kiriku indirimbo yaririmba amasegonda 10 none kiri kuri Bana Boy y'Uburundi kandi live muramuzi Kiriku muramwitiranye Kiriku ni Bana Boy w'Uburundi Kiriku ngira ukuntu Kiriku je ndamubona Kiriku wo mutwara amadramati ni rema uwo Kiriku wo mutwara kuri show akamubwira ati uririmba indirimbo imwe yoryoherwa Kiriku mani Kiriku yoryoherwa urazigera rero yo viva rero ngo Kiriku ni wa muntu atigera habukira erigara narambirwa umustar tuza kurambirwa nawe Kiriku ntabukira stage noje kubona post ya Mr. Shamanya avuga ati abastani mumenyere kuva kuri stage baki bakeneye baki bakumbuye Kiriku ni wa muntu anashobora kuririmba imwe indirimbo imwe agacayumva ati murakoze cyane akabaca yigira kuva kuri stage bagunyotewe biraryoshe baguma kudeclara peti bagufitiye show bize ngoraneye ifiti ari kubitira uruzike garuheza hinga ndirimbo umurapa wo Murundi indirimbo ifise iminota 9 yarayikubise yose arayihetsa murakoze cyane rero yemwe utwo nutumwe mu tuntu twagiye turaba muri show mugiye gukosora hama utundi mwiyakire abo twavuze na ko nta numwe twavuze nabi no kuri Imana twagiragije gukosorana nk'abarundi dukunda entertainment yacu itera imbere nibaze baraducishamo akanenge utujisha mumenye ko tubibona kandi biragora ko umustar umwe umuronka umubwira ivyi biragoye umubwira kuri micro bigahera biheze murakoze cyane rero mbwira mu bahoje nitwa Isaac Class na kumwe na Maneko Drizzy mutufollowing kuri social media zacu hama mbandanye mu gya show ibiganiro vyacu ciao bye bye thank you asante sana Isaac TV. Oh.